Bro, drama tinararenze man. Yeah. Dufate donc drama takoze shonga December kayikoraja. Waza kandi yoro nk'abantu benshi. I don't know. Kuri tonight. Tonight now see feedback. Nyinshi za artist bamwe bamwe. Nk'abandi like I mean feedback like wavyuse mu gitondo nk'uko bagati n'uyu yeah bariho yeah pa message abantu bamwe kuri Instagram aho mujama aba muri Angola we no yambaje ati bro are you from to Nigeria so happy ticheribera mu Burundi kwa bwati ari shu atewe kwete bwati wanabya soon ndakurondera twako twakora ka nine feedback naronse yari ya nani Masterland ambwira ati kweli none nacambwira ijya Monica ashitse muri studio gigabit ambwira ati man big up sana kweli ndanje kweli narabikunze shout out to you bro ambwira ati bandanya kweli bizomera byo ati gusa ntumva ko nye bavuze ati gusa iyi style yawe si not bizava bigorana me tibandanya. Hello everybody, what's popping out there? I go by the name Extra, but I'm Mambo's Kameda fan, Boni BITV ubugira kandi. Uri mushasho gira subscribe kuri YouTube channel yacu, genda Instagram, genda TikTok, Facebook pages turahari ni BITV. Ndi kumwe n'umutumire ni Gambera je muri BI. Ariko he got something good, something new. Umujamareka ndamuramutse nawe aramutse amutubandanye. Bro, what's up? Meze fresh? Bien kweli. Fresh sana. Uraberewe. Thanks sir. Abatse bakunzi ba BITV. Yo, what's up my people? It's Damzz Kartel here. Just singing songwriter. I'm live right now. With BITV. Mr. Tonight. Yeah, thanks. Yeah. Bro, congratulations kuri song yawe. Yeah. Ndirimbo imeze neza sana. Ndanatumirira bariko baradukurikirana. Bugende kuri YouTube channel yewe yitwa Damzz Kartel. Murabe indirimbo yo mu sharing indirimbo imeze fresh sana. Quality full. Kintu cyose kimeze fresh kuri video ya Randres B. Shout out to him, shout out to the guy. Mwara dukomye pe. Yeah, thanks sana kweli. So, nkuko ari Gambera je muri BITV. Ndagomba banza twidodore Damzz Kartel ninde. Indirimbo zingana gute, ariko akora gute. Yo. Ni Damzz Kartel ndumurimvyi wo mu Burundi. Natanguye music kera me atari kera cyane. Ndavyinjamo mu 2018. Ndabiga professionnel mu 2023. Niho ariko n'indirimbo yanje ya mbere ariyo Monica. Hajya Monica niyo ya mbere. Niyo ya mbere. Jo ukuntu nayibonye. It seems like sindirimbo y'umuririmbyi agitangura. It's a big song kubudoto yiha umuntu ngo I like menga n'indirimbo y'umuntu afite experience y'imyaka myinshi y'imyaka nka 10 bamvirije ukuntu ririmba bamvirije uravye video uravye creativity ati this guy is good man. Rero ikindi kibazo cangira kuzina Damzz Kartel laziko nguma shaka kuvuga Damzz Kartel ni Damzz Kartel uriya mujama muri Jamaica na kantu muhuriyeko ujya tunda mwemera tu Damzz Kartel ndamwemera uno munsi twaje kuvugana ku ndirimbo yitwa Tonight. Why Tonight? The message kuri bande bimeze gute? Message kuri Tonight yari inspiration aga true story gake. Yeah. Tell us about the true story, man. Yeah. Pusi kaona basi ni nkaje wasubiri mu party, you know. Kwabibona ivyana nyene vy'ibisazi bro. Biguko ati mwana ibisazi. That's why wumva muri couple ya mbere haravuga jya twari ndani nk'ama ninja. Today we got a pass n'ama G's. Get it high nk'ama ninja. Show smoke n'ama drinks. Over yari party tu mwana tu bro. Go. Urabona Jackie nakundi indirimbo zawe. Go.
kuva numvise ijya Monica Yo. like ikintu nakunze ingene uririmba like ufise ukuntu ngaha mu Burundi hari ukuntu uririmba nka wowe nyene ata wundi muntu uvuga ngo asangiye kuririmba nanaka ni wewe nyene kujya kwa Snoke na wundi muntu uvuga ngo arahuje nawe kuririmba rena Damzz Kartel ni wewe nyene tu no kwandika ni wewe na wundi muntu uza ngo aririmba nka Damzz ni wewe nyene so bro I like how you doing bro. Thanks. So good. So indirimbo itanguye ayo nuzemo nambona 908 yeah ni lebo ndimo lebo mwatangiye gukorana gute nayo ni iki yaje ryari cause dufise amalebo menshi ngaha ariyo twamenye ari atagikora sinomenye gena no yatanguriye me je nayitanguye mu ntango ya 2023 no ninji no winji zagenze gute kwanza watubwiye ko watanguye 2018 like donc mugabo ugenda kubikora professionally ya 2023 ya point ya donc ni kuvuga natanguye kera tugire muri kuva iyo 2018 how ari kurabikora byari bimeze gute kuva muri 2018 narandika nayo wa murama freestyle za video zo kuri Instagram nyene ubyo umuntu abara motive abantu nyene tu yabo me mu nyuma no nashaka gusa kwinjira muri studio mvuga ati nanje wande basi nimve kwa nakunda tu kwandika kurimbya ku beat me nashaka nanje wande kuza kwiyumva gusa rero ibintu byo uja muri studio ama session studio byaba bizimvye sana byaragora kwa nari school sanga ari ibintu nyene bigoye sana me tu ndabandanya ico gihe ngiye amenya n'abantu bake aba producer ngamenya na Gigabit Breezy n'abandi nyene tu me aho sinari bwinjire muri studio muri tugere muri 2023 hari night no numva call y'umuntu nimero nazi numva tu n'umuji aganira fresh ambwira tushanda gufasha iki ari umuntu akumbura shije ko ambwira ukuntu ukora nyene nandaraba nyene like the thing me mbwira ko yetwo twokora nyene tugakora nyene kincha fresh ndamubwira ati jewe ahantu nyene bingorera ni mu kuja muri studio kuja muri studio amahera birazimvye me yabwa ati birazimvye acavuga ati nta fo ico twogikorera ko acambwa ati ushoboye kurimba ivyaha nabwo ati je vyose kweri turagenda ufa kumi beat tu nabari zazindi zimo bazita gute amasengeri zimwe zo muri tizi na zose turagiye ati fresh acama nani zitatu avuga ati nganda upime ku boro nani beat zitatu ya mbere ari drill ntirasohoka etwa street donc indirimbo yatangiye gupimira ko hari itarasohoka ziri muri studio yaho akavuga ati okay reko dureke drill tuje mu bindi kora afrobeat none acha nkubita before amaze kumva ijya drill ko yagiye karagupima amaze kumva ijya drill ni reaction ya git yavuze ati reka okay yavuga ati yego ndumva kuri rap ni bien reka dupime afro nayo tuje muri afro none naca ngira ijya Monica ashitse muri studio Gigabit ambwira ati man big up sana kweli nanje kweli narabikunze shout out to you bro ambwira ati bandanya kweli bizomera bien ati gusa ntumva ko nye bavuze ati gusa iyi style yawe si not bizava bigorana me tibandanya ndagiranye ya KSP ndabandanya cyangwa ati katubandanye dukora go gushika uko niko washitse muri muri management ego ya lebo ya ndahibagirize ego 908 ndefsa witi ego so ubu umuntu ariko arabona ahantu ibikorwa bigetse kandi indirimbo ziriko zirarabwa sana something I want to know mubigenza mute canke nikakantu kagezweho ka boost ahubwo ndashimira sana abantu kuri Facebook
Facebook ya thanks ndabashimira sana n'abantu kweri bakoze igikorwa kinini gusharinga link yari big support kuri jewe gushira ku mastati kwa ko DJ ugira umuntu agushe kuri static kesha gusa bigora me abantu benshi baragira uko basha kuri statut hehe bayirunkiya nabandi cyagiye biraze prepanje nasanga vyabaye twabwo nanje natangaye tu that's why the song tonight yo na Monica uravye amaviews bifise pe ararenze that's why nyemba vuga ibi bintu kumenga birimo akantu cause kugira ukwiza ibihumbi jana bro birenga uri mushasha ugitangura man biragoye bigoye acakora rero ya connection y'abantu mamuzinanye donc ufate nka wewe ushaka kunshirako usanga ufise abantu ibihumbi bagufaye I did ndirimbo atangiye kurikirwa n'abandi bantu bambwira ati bro look this one tubibona yapo bandukiye irya video kubera ubwa mbere namaze kubona kuri Monica banandukire irya link ubwa mbere ndiko ndayibona uko kuri screen sinari nzi ko ari umurundi sinari nzi ko ari umurundi naguma nibaza ni nk'indirimbo y'umunaje bro nuguriye nko kumbona Damzz avuga ati wa MG yagira Monica avuga ati shout out to you thanks sir ni bikoko turiko turakunda niko ndakunda kubganje nibazi n'abandi ko ariko barakunda gerageje kuraba ibiharuro acangaruka nibaza ni muri label like music is about collaboration you see abantu benshi bari mu collaboration kandi umuririmbyi amaze kuba akwiza ibintu birenga ibihumbi jana nkaca nibaza ati nabahe baririmbyi two kwitega ama collab na Damzz Kartel je biri private me vuba ariko ama collab baha kweri vuba kweri ndabatamu ikintu cibisazi ubago muragwaye ucuzinge Dramati and G-Flux gukorana nawe batora Dramati explain bwa ni kuvuga ndugiwaye no bantu Dramati Dramati mu Burundi ni novuga ari wa big artist nkoranye nawe hari akarusho kuri jewe alo level nogera Drama in December Dramati but December's big artist too bro Dramati nararenze man dufate donc Dramati akoze shonga December kayikora ajya waza kandi yoro nk'abantu benshi I don't know we don't know okay December Drama Kiriku explain Kiriku ararenze bro ararenze kweli ararenze ari hejuru ya Dramati yabo nka Damzz Kartel iyo ugomba kuja muri studio iyo uri kurandika indirimbo nibihe bintu ukunda kwisunga cyane melody icambwira n'amajambo ashobora kugaruka byo mu mutwe w'umuntu y'amajambo atagorana gufata icambwira mu ndirimbo zawe zibiri Monica canke Tonight niyo ndirimbo umaze kuronka ko feedback ukavuga ati feedback nayo nari niteze zirarenze sana reaction nayo nari niteze kuri Tonight nawe se feedback nyinshi za artist bamwe nk'abandi like I mean feedback yambere like wavyuse mu gitondo nk'uko baga nuyu bariho pa message y'abantu bamwe kuri Instagram aho mujama aba muri Angola we nuyambaje ati bro are you from to Nigeria wapi cheribera mu Burundi kwabwa ati ari sure atewe kwera ubwati wanabdiya soon ndakurondera twako twakora ka nine feedback naronse yari ya nani Masterland ambwira ati kweri yasonga imeze bien story ya bien imeze fresh kweri bandanye
Yep. N'aba promoter bamwe bamwe aba journaliste. Yego kweli. The song is good for real. Yeah. Ego. Umuziki uri kubona gute mu myaka mike iri imbere, ubona hari ikintu uzoba kwinjiriza uravye ingene muri ko biragenda? Yep, ndavyizera. Yego. Hari kuvyizera mugabo utabonye biri ko birapfa, no kuvyizera ubone biri ko birapfa. Ya ubu ndabibona. Bizoba kubera ko bivana ama connection ufise kwanza mu muziki. Aho connection nizo ziba zituma umuntu ashika kandi hano. Ko ata connection ufise n'abandi bantu bica bigorana nyine. Usanga biri goye cyane yapo. Niki kintu bakubwiye ati kora iki kintu uheba umuziki? Sha nagiye kiasi ndayikora ari bibi. Byonyorera byose nafo. Baraguha ni choice. You choose one. Bro, urakora iki ya uheba umuziki? Ya muziki sino wawe kweli. Muziki ya is my things bro. Ni ibintu vyanje kweli. Bindimu ya that's why. Yego. Uvuze umuziki ni ikintu cawe bikurimwo. Bo muri nko muri famille hari umuntu uba yarabaye muri benzi canke ni wowe nyene bihereye? Nje amagumu n'umuntu novuga yawegeze ku mushinzi. Chaye ibintu ndabikora kuri mama. Yapo. Mama akunda kuririmba sana. Yakuza aririmba. No muri eglise yapo. Na sogokuru grand-père yapo. Niyo mpamvu tobiheba. Turiko turabona muzikuru kibagira iyindi ntambwe. I mean abaririmbyi baragenda gukora hanze gasanga ntanajanywe no gukora concert, ajanywe no gukora ibindi bikorwa by'umuziki bisanzwe, akagenda hanze akazazanye video, akazazanye audio ifise urundi rwego. Kuri Damzz Kartel aho bimeze gute, tuzovyitega canke aracirondeza ngaha nyene mu Burundi? Ndacari ngaha nyene DJ gusa vyibani kwa nta wizi. Birashobora gushika navyo nyene me kuno mwanya turacakora ngaha nyene na DJ yapo. Challenge Damzz Kartel karahura nazo muri industry abari nyinshi bro. Main ones abari nyinshi zibona bikubangamira cyane gusumba ibindi. Abantu baba journaliste bro. Journaliste ugira ubyago aguhe nk'inani basi donc dufate aho umuntu adashaka kubwira ati ikintu kimeze fresh bandanye afuma gumahoze basi mubwira umuntu ati bro ati ibintu bihebe kuko bamubwira ati bihe bazofuma bandanye ati nanjye nzokwemeza. Aho umuntu adashaka kubwira ikintu nakimwe me umuntu nyaguma yafokasinze nyene avuga ati ba bantu batemera lazima nzokwemera. Yapfuye gukwe. Ni ikihe kintu ubona ko twohindura muri music yacu? Muri music cyo nosatu niko urukundo kwanza. Yapo urukundo nico cyambere. DJ ano umuntu cyo kimwe navuga cyanye navuga ari umuntu ubwa gushe kuri status usanga bigorana. Rumva me ndaba nk'abandi bo hanze dufate base Tizi Uganda za Nigeria abastari barapostingana. Me nogira ubone nk'umuntu yapostinze ubundi usanga biba bigorana. Kweli cyo nico no basaba sana to yapo. Ariko je murambona umenga bawo yahantu baraciringa fresh. Guciringa muraciringa maybe geze job bro. Geze job birahinduka. Yapo. Kwa bo guciringa byabikwiye kubandanya hose tu. Kweli bagumara urukundo niba ari bien sana. Twitege ikinyuma tonight. Big banga kweli. Big banga ibisanzi. Kweli. Bakunzi ba BITV nari kumwe na Damzz Kartel. Ariko gusura indirimbo yitwa Tonight, indirimbo imeze fresh sana, mugende kuri YouTube channel yo Muirabe. Ni indirimbo ndavuga ko iri ku rundi rwego. Ntabwo umuntu atarayaraba nagenda arabugo rundi rwego. Uzoduhinyuza. Ndana batumirira mu bantu bamushigikira impano z'u Burundi.
yamubandanye mubashigikira ariko hari abantu ngaba batakuzi kuri BITV ari abantu ari rya mbere bakubonye kugira atangura uze baragufollowinga ashobora kutubwira Instagram batayizi Facebook batayizi na TikTok batayizi izina ni Damzz Kartel kuri YouTube Facebook Instagram za TikTok Spotify Audiomack hose Damzz Kartel post Damzz Kartel mu kudusezera ndagomba utugirire akantu God dive into my love Monica you are blessed from above your body baby to manguma fresh erega nagukuye muri benshi for you I can chop all my cash gushika aho ubona uri fresh another place for you I can do what it takes wow. tonight your body so fine got me crazy your body so fine got me crazy crazy got me twari ndani nk'ama ninja today we got a party n'ama G's get it high nk'ama ninja she smoke n'ama drinks tutangura ari black your body so crazy ni hatari show me love tonight ngira special girls tonight ingeli zawe ni bibombe ushinula la kakoteni you cover me when I'm solo you carry overload oh yeah mama surprise itala bro none ibintu hari ukuntu ziva bisizo ngaha ubona bizokunda kwe bro birarenze kabisa mugabo je ndifuza ko bizokunda kugira ngo tugwize ama style menshi ga mu Burundi kuburyo ama style yo mu Buganda tuzatwinjirana ngaha canke yo muri Naja tuzatwinjirana kuba tuba tuyifitiye sound tuba tuyifise twebwe nyene so bro shout out to you congratulations for ibikorwa byiza kandi nifuza ko uzogo mu bikorwa byiza nanagushimire cyane thanks sana namwe kandi mwagize bien kudutumira another day noze kudutumira thanks bakunze BITV nari kumwe na Damzz Kartel I was hosting ko bisanzwe ni extra mother fan boy mubande mudukurikirana ku mbuga zacu zose tubabwira ko dufise n'ibindi bintu dukora hariho videography photography graphic design n'ibindi byinshi murahawe ikaze tubakora ibintu byiza bifise quality mwipfuza so mubande muraba tonight turabakunda cyane ciao big up sana thanks